abanyamurenge genocide mwakorewe, mwari mubikwiriye, mwari mukwiye kwicishwa imipanga, mwari mukwiye gutabwa mu ruzi mukanura, mwari mukwiye kunigwa mukanura gutya. Byose ico mwakorewe kuri genocide yabaye, ibyo mwakorewe byose mwari mubikwiriye. Ati kubera iki mwari mubikwiriye? Mwigira abantu biyemera bafise ubwenge bwinshi, kumbe muri zero mu mutwe, kwibeshaho byonyene birabananiye nk'abanyamurenge. Niyo mpamvu mupfuye mwangara, mwakindaro mu bihugu by'abandi babirukana, mushumbashumba nyene mupfuye rubi mwangara. Nta gihugu canyu mwogira ngo mwicaremwo mutuze, n'igihugu c'amakomoko yanyu ngo gikomoka ko c'u Rwanda naco kiriko kirabihakana. Mwangare kabisa, mwangare mubure aho muba ngo mutuze, namwe mwumve ko mubaye kwisi, mugira umunezero nk'abarundi bagize. Umurundi ari presenta ko ndi umurundi, ariko we munyamurenge ipresente kuri umukongo u Rwanda tikoshi genda. So ndabivuze ndabihagazeho ko genocide mwari muyikwiriye, murakayikorerwa no kwindi curo.